totahaza tumaze guhingura 4688.6, bagara tumaze guhingura 874,025, totale turi kuri 27,617.575. Ishogara twahinguye 5,027. Totale y'ibisigaye par rapport à la commande ndabona yuko dusigaranye 9,711.95. Rero nkavuga nti jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi, nkaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze itariki, ndabona yuko umuntu yorema yuko byukuri izi toni zaba mu bice biburamo tuzoba twabirose. Havuga nti rero ikintu cyo gufashanya kumbure iyo yagize akagorana kandi dukurishimire aba BPA yishimire n'abaguverineri, iyo yagize ikibazo turavugana bakatubwira ati hari ikibazo hana gira ukuntu nta muntu yo batagira inkubire, ivyo bakora neza kandi tumvikana. Rero ndavuga nti twebwe turi kukivi batwihanganire kandi no mwitorero wacu. Uruganda uyu munsi rugeze ku matoni ayaba 600 ku munsi, twogwiza kumbure n'imisi 15 canke yirika gatoyi. Ije ndabona yuko gushika dans 15 jours ifumbire umuntu bayayirose. Hanyuma nidufise ikibazo cy'ibikoresho by'ukuri murumva ko jewe uvumengo turacari ku mwanya wo, ariko ntitwovyitwaza ntacu tuguma tugira ingufu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo uyu mwanya dusigaragizwe twakwije ibijeno bibizeza. Hanyuma ikindi nkuko bavyumvise twebwe nka FOMI turabona yuko komande iriduka. Icyo cyo n'ikibazo umuntu yo kwibaza kuko ni mama kwese twatanze 27 ubu tukaba turi 37, urumva yuko ahongeye 10,000 tonnes de plus kandi bizobandanya. Twebwe rero nyakuba turamaze gufata ingingo yuko tugira icyo bita extension vuba, kandi izo extension nini isumba iyi hari uyu munsi kugira ngo twihe avance aho bizobana biduga natwe nazo twiteguye. Habiza yuko mu mwaka uza iyo extension izoba iriko rakora ko turamaze kugira komande y'ibikoresho kandi bizogenda neza. Nibaza ko niko ragenda neza cyane. Nagira nsabe Ubushyikiranganji bw'ibidukikije na cyane umuntu akurikirana ku munsi itangwa ry'ifumbire. Ivyo mwagiye murashikiriza mwabyumvise. Dusabe FOMI nayo ikigira planification. Nibivuga ati uyu munsi dukoze imbura, nejo hirya yejo dukoze totahaza, intara bazumvise ko bayikeneye. Abakeneye totahaza bari mu muceri bayironke, ntibasubire kuvuga ngo bace barungikana nanguze na imbura. Aho bakeneye totahaza baronke totahaza yihuta, aho bakeneye imbura baronke imbura yihuta, bagire planification. Hanyuma dusabe n'Ubushyikiranganji bw'ibidukikije nabo baze baradukurikiranira ko ariko ifumbire ikiragenda. Eje ntidusange bapakiye ikamyo icigenda ibururi ari totahaza kandi avuga ati ataronse imbura niyo subira ibururi, hagiye ikamyo agende ya imbura. Nibaza ko ijo yifasha cyane. Hari ni coordination nkuko yari yasanzwe kandi ndayishima cyane hagati ya FOMI n'Ubushyikiranganji bw'ibidukikije. Ndayishima cyane collaboration yari yasanzwe. Amansabe FOMI bashiremo ingufu nyinshi ko bavuze ko matière première bayifise, bashiremo ingufu nyinshi muri iyi minsi 10 indwi batangura hazongere kuwa gatanu twumva abanyagihugu bose bariko ahari ibibazo byahindutse inyishu kandi birashoboka nkuko nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarivumereye. Twese dukora amaboko mu mpuzu twijukire uburimyi, turonke umwimbu musesekara, eka mbere turonke n'ibyo dushobora kuronka amafaranga. Nsabe umuntu wese afise uruhara muri ibi bintu byo gufasha igihugu, ikibazo cy'abenegihugu tukigira icyacu.